umuntu abikora n'umuntu kubera na wamushaka nimwibaze ko mwenyene muba mubishaka nta numwakurahera mutandukanye n'umugabo wawe mwarushinze biciye mu mategeko ukaba wumva ko no munsi uprefera gutandukana nawe urabona ko hari hageze cyangwa urashaka kumuha umwanya kandi ahubwo kubera hari umuntu ariko aranevya genre mukumi zo namusavye kandi abizi yuko akurikirana ikiganiro cyose giciye ngaha nabi pate divorce mesharo wari mubaze kwina abagabo bankunda je baba gukunda ko naje deception baba gukunda jana n'uwundi amevye fatana n'uwundi nozogarukira chaîne alimentaire uzogarukira he none akungene somana somana neza je nivyo yambwiye alors je sais pas si c'est vrai ou pas kera umaze kujyamana n'abahungu bangahe ndose umuntu ari parfait wo kugira nawe mariage nzogenda kugira mariage ruguru n'umusoma bon nabonzi kandi sinavuga n'igitigi gusa ni benshi ça c'est sûr naba naborewe ndi mborerwa niyo bakoze cyakubabaje mu buzima ni byinshi kimwe kirutse ibindi je l'aime plus oya ubagona n'umu belge je ressens rien pour lui ni kintu na kimwe abimenye abimenye areke kugenda abwira abantu ngo je veux regretter ngo naho ngo yokwemera ngo akagira ngo tukavana ngo je veux regretter je vais rien regretter frère c'est fini moi et toi on s'est déjà cassé ahubwo nko nabivuze ikiganiro gitangura alors c'est s'il te plaît ngo bakunda kuvuga ngo genda ngo umusabe ngo ujya yoroshe mubiki deja umuntu we twavuganye turabonana naje niyepiye hamuvuga ngo ndoroshe naje nabiteguye. Every story matters. Hello Queen Sava meze neza. Hello bakunzi ba STV muraho mumeze neza je ndabakunda cyane by the way ngo mankuri kiganiro kiryoshye cyane turi kumwe n'abigeme babiri beza umwe yitwa Kelly apana Kelly Taone kandi arabandanyije arabizi ngene dukora ikiganiro hari ibintu dukuramo kabisa bidakenewe turabikuramo sivyo none Queen wundi twangenda kumana Queen yahora yitwa Queen Grey wasike ngenda kumana ni bona aba mu responsable sawa mama responsable umupendezo karengeje umupendezo nani ndakibatuye umupendezo ni left ya engram nakubali sana bo nta kintu kiryoshe nko gukeresha igana abantu bapendeje bakunda n'imipendezo bakoresha n'imipendezo kenera hezi kiganiro cyo atangwe ubunyene nagibiti imipendezo kumunyotewe barengeje Kelly sava sava meze neza Jesse no wiwe bw'igifaransa ntabwo kora mwe muzi igifaransa cinshi sana je ndafise ingeso yo kuvuga ukuri oya Queen nta cyongereza azi ndagerageza uramurusha Queen nta cyongereza azi arafyatagura nyene Queen sava je vais bien nawe ko bien cyane gose indirimbo ya Satbi ouais moi kwe gucudamba kudirimba Satbura rengeje oya uyu urumwana wa bien none mvuze Satbi hari ikintu gihindutse ko uyu yatahindutse nakubye ngene ndamuzi uramuzi festival ndumiwe aha nari nibaza yuko uca umubaza ingene yitwa urabe umupendezi ico sigura mushitse mutera inkuru murarengeje imipendezi ibiri wewe ikintu ucuguformata mu mutwe yaguma mbwira udukuru twose yaguma tumbarira arahana azina amashapa hapanze by the way n'umuntu n'umusheri n'umu ex w'umugenzi wanje umugenzi wawe nawo mvuga mbabarira kidije cyatari arengeje nuzomwenda gakuremo n'umu ex wiwe cyaye muzosubira nejo ngo komba ngo mokomba murabona andi basi nivyo wamamagariye no akagaruka kanyoye cyaba kanyoremye vuba bibona kazere mu kiganiro ngo mokomba umva wogiye kugwana caseruka numuseruka rukambye mokomba za wose kabise usanga mokomba nzomumbura kurega ni musubiri wacu numugangi none mokomba inde mokomba ni inde ngenda none andi jo
Queen amaze igihe ari mu rukundo même si mwe mutabiza abakunzi ba namwe mu rukundo en fait fite urukundo rwinshi ararusangiza n'abandi namwe n'umwe wigeze uheranje nawe mu rukundo arengeze Vanda kumese ngize numva nguri single mwahebana ama 24 bien sûr cyane gose bari Jana gwaragara ahubwo kubera hari umuntu ariko aranevya genre mukumi ivyo namusavye kandi abizi yuko akurikirana ikiganiro cyose giciye ngaha nabimene pate divorce arengeje urayishaka vyase wawe yayinyimye arengeje gende gute nasinye ni bon akuyirekera amahoro andi ni bon uramaze kuyimusaba ni bon mzee nakubali content na badilika kanda kwegere futur milliardaire Kelly muzinanye gute na Queen umuzi gute like muhurira mu duki masaha y'igitondo za 4h 5h twamenyanye biciye ku mugenzi wacu twa Bobo ndamubona umunyakanyosha gusa guhurira icyatumye tuba abagenzi cyane kwa imipendezo and then ibintu byo kwambara genre imipende ashatse kuvuga niyo terme dukoresha mu bintu byo kwambara ukabegwa kwisiga ama makeup niyo twahuriye tujye kurondera impuzu twese bose rero bivugana nibwo bunjohera gusa barazi kuri umu escrow none ndabenshi mbo ndabatuye imipendezo basi imipendezo ni nuduhuzu tugufi ama 1 gram barengeje andi wese ndige numeze kwe kumezuka by the way jewe ndibo nkurigano nkunda urema kubera mwe babiri musanzwe kino ngoma mvuga Imana ni ikinkirije cyonyene Imana ishi then bandi mbona ne muzi yanyu bitese then ariko mu gisagara turafise kungene tuhabaye twese kamera ndi jewe ndakunda duhanurane canke twiyigishane mu bundi buzima abantu dufise uko tubayeho umuntu wari wese hariho ukungira abantu twese en general bivaye nge tuba twifata hariho nk'umuntu akunda kwitwengera hari abamwita umusazi abamwita ko ari kijuju no kuko aba yifitiye amahoro tumuri we yiha amahoro nubwo batayafise bagati jewe foke nibera huko hari umuntu babona yambarira bigufi birebire like kwa imipendezo gacha mubona ukundi you know wewe niki image mabanze kuguha udakunda canke takuryoheye image bamaye hari kera na efisinda hama baragenda baravuga amajambo menshi ngo jewe ngo ntwara madanga kuzamwo ukayakorora unye ngo kubera ngo natwenda y'umutunzi ngo nase kuyikura y'umuki y'umuntu afise amafaranga papa umwana warafise amahera umwexe wanje vya vrai yitwa gute ni umwexe wanje umenye ko ari bikenewe niko ndamwikeka kabisa urumva baravuga ibintu byinshi birambabaza kandi nase umwana yari yamyihakanye nugushizika mena nubu ntamwemera bakibagira ko Imana ayo ibirenge byose ari ikuza abantu ikanabarema kana wanje rakoze kandi nije ndamurema akweje imyaka ingaho asina kibiri imyaka 2 angana naya sasa Jiska mena papa wiwe ntaramwemera nisuvugana ariko amakuru nka donc akote amakuru yiwe mfise ariko uramura sometime ari mu Burundi nyene ariko navyonze urabizi akwigirisha no sérieux sawa dushaka kumwe arashaka kuzokurikirana kino kiganiro twayeho kiganiro na Queen iyo histoire y'umwana wawe ni nka Queen ni yare moi aussi igomba kwinjirana ariko tubura tuvuga ati turiko turavuga ibi bintu ngaha hari gihe ejo canke igihe wa muntu ja ntawonzi uko biri kose ejo ashaka gukurikirana kiganiro ugasanga biramutushije arabaye tushe avati petite je foke suivez numumesha numwetse wawe no bandanye baza kilega naraiza kukujura nyana kwepare kandi uramuzi ko ari umu responsable ndabizi cyane gose numu responsable irresponsable okay ntari seri
none ariko woremeza ko ari we nta wundi nta wundi muntu woba warigeze kumva bakwagiriza muri iyo periode donc abantu bya bindi ati ngo nabyo nzi kubera ko uyu mwana muri depression ibidasanzwe nta majambo y'abantu nitayeho ariko uba watwaye inda like ukundana nawe yari accident wakundana kandi nenda biti ko ari mari right ubu wavyakiriye gute nari yakiriye mbeko bavuga yuko sinigeze mbabara kandi nibyo bavuga yuko abakwagiriza ko wakora Ramadan ibiki kubera iki batiyumviye ko niyo wari gushobora kwikorora kandi wari wayitwaye inda y'umuntu ari mawe ariyo mpamvu like wabaye consent peut-être yanse kuyikura abati ni y'umubosi ni fresh bizomfasha ariko nawe jusqu'à mina ntavyemera bimaze kubuka imyaka 2 mwana warayeho ni ziye challenge nyamukuru wahuye nazo uno munsi wumva ko kuba warazivuyemo ubishima Imana situ mu gihe kuva utwarenda gushika umwana wakoje imyaka 2 pardon naguciriyemo ico kibazo nyega wajije kubaza Kelly nanje nashaka ukimbaze ndakikubaje woravye deception c'est pas question ya deception wajije niya image bamaze kuguha ucyugenda ego urashikirwa biba bari ku rutone urashikirwa amabuye uraviye no iyo shaka kwibagira nayitegura mabuja gute donc ikintu donc novuga challenge wahuye nazo muri iyo periode umva ni après 3 ans utwaye inda gushika no munsi mwe warafise imyaka 2 ni hafi imyaka 3 hari ibintu 2 cyangwa 3 wahuye navyo wibutse wumva ko kuba warabivuyemo ukwiye no gushima Imana vraiment ncamenya mukuru manje arambaye hafi arambaye hafi aranyitaho aranwara mu nzira nyayo sawa mu vacances uyu rero mu diaspora muri Congo ntatwe escroc et après ndabyara umwana wanje akwijije umwaka niko kwimvira kuja kurondera ubuzima kana bona like nga c'est vrai nararonka amahera Imana yarameze kiya sinarayinzara umwana wanje ntiyabayeho nabi mbere narayaronka kandi menshi ndavuga aya mahera ndayaronka mugabo nta merita ndaja muri Congo nta wa merita kubera iki kubera ko nayaronka nice muri salon atana kimwe nayakoreye none yaza gute yava mu ijuru abagenzi okay inshuti atsirika rero ndonka amahera naruhiye ego mugenzi wanje aba muri Congo ahamamagara Kelly we ndashaka kurondera akazi kagwemba neza amahera meza ushaka kuzakora ego ndagenda mara y'amezi 9 urisi wasanze akazi kameze neza si bya bindi twumva ego cyane kubera ko nasanga ari ibintu bibi kandi bidakwije amakondisiyo next ndabiheba ariko nturire ndabona umengo mu maso amose uzatanga gutembera ntavyo kurira birimo oya urarengeje nagarutse ubu ni bon meze neza n'umuryango wanje ya urafise papa na mama ndazi kumufise na papa ramufise murabana papa wanje ego ndamufise tubana uramukunda biraho nyene ego biraho nyene namukunda nijoro arabwigero bimbwira rero shaka kufaje ndiko nakora ikiganiro mu ndakirageza kumumenya nkamenya utuntu tumwe ntavyo arabwigero mbwira kuna nzi ko mbana na mama wawe numengo no mu petit frère umwe mubonzi umwe arimo afise petit frère wewe ivyo byose mandabizi kwinava mbaza nabimenye gute foke tugira sasa Queen hari ukungena abantu baba bagukumbuye wewe barakuzi cyane nta kuntu ukura amarori gato wewe wabukoze mbabarira ukura amarori we ntavyo kurindira bya sorry iki ndazi kutoweza kunyumvira tuba mazinetse kidogo kuko ngo marawugira ikintu ngo nagwa amashugwe yawe by the way urabona ndabateri ngo urantebejereka ndayakora ko ndayambara kandi nk'umunota umwe uciyambara kandi sawa DJ safi urakoze kunyumvira murarenge urazi impamvu ndakubwiye ukura amarori ufise look nziza nashatse bayibone neza kandi babaye no mu maso ko hapendeje so umeze bon rero neza na neza ça va je vais bien Kelly I'm good Kelly Queen mu bagenzi ari mu bagenzi bangaye office beza ni wa kabiri deja havuye Bobo asubira Queen Bobo ni mwiza kurusha Queen
Ce que je trouve eh Bobo aratangura agasubira Queen. je ndakunda umuntu avugisha ukuri sinkunda umuntu avuga kubera ngo umuntu turi kumwe ngoce ni vyiza Kedi wewe sumuhipokrite. ndabikunze kuko iyo abaruri yacha bati ngo Queen ni watangura ngo hama Bobo sindamuzi cyane gusa namaze kubora mwicaranye kameme jewe Queen no mu best one ndakimena ubwo gusa Queen azo tushobora ama demo utavuga kuri telefone Arengera. je umuntu ari yankupe ndamwubaha umukobwa sirtu ndamutinya ukuntu mamona visi Bega Queen ari responsable sasa Queen uyu ari mu bagenzi bangahe wemera donc agira kangahe fo umucaye na Yesu kuca Non, genre, je vais pas me venger ariko. Bon, sinobesha niwe nkimumenya kandi wewe urabizi neza yuko atabagenzi b'abakobwa mfise. ari umugenzi mwashuye nakibona Ego ndazusha kuvuga. Ego il devrait genre kire bagenzi cyane oya si cyane kandi ntacyo twafuye. nibihe Abantu rero novuga ati ubu unje mfise abagenzi nabo babiri nyene uyu na Bobo. Novuga basi barazi n'ibintu by'iwanje. Naho tuzinanye igihe gito genre nibo mfise. umupendezo wa muri kumwe kwa Chrisizi ni Chrisizi ujya ntarazi mu Chrisbizi like kugura ibintu by'imipendezo mu masalo kwa Zazu Ngo mu swig uracho bisigura rero karagisigure neza ndibusa akabazo kamwe ngoma kubabaza mu mbabarira Slay Queen bisigura iki je la fois passé ari umuntu yakinsigura ukundi nenda chuize Je ntavyonzi. yasiguriye uko mumve mumbye gusa ko ari ivyo je yapfuye kuvyemera yasiguriye ko ari umukobwa ajya ivyo yirondereye byo bari ivyo mwe uko mubizi Abegwa yambara neza. abego ariko vyose abikorera loke arondera ubwo buzi abirondera n'inguvu ziyo nivyo navyondi sinzi nara umuntu ajya ivyo ataronde Ego inde abantu ama ishaka kumenya amahera umuntu muri salon ukiri wasaba amahera kuri No, buri ndashaka mikazi kubasaba- bakayaguha. Okay. Ayo samahera ari facile. sumwankoni ariko ubu yasavye Samahera ari facile. ariko nabo ba wayarondeye ariko ntuyaruhira kandi c'est vrai ntuba warusho gira kwandika message no nizo kubura zandika nta muntu n'umwe ari ngaha genre ntaho umutunzi atarajya amahera umuntu yamuhaye ivyo nibisanzwe Gusa ilia exagera. genre ivyo nibisanzwe rero nica bisigura ivyo uvuze ya ariko mu bundi buzima Queen uwo bashaka nkakorera bashaka kuba bakubona no munsi uko bakubembwa kabiri nuka gatatu ko bakubona wifata gute witwara gute umubiri wawe urawitaho mabuje cyagenda kubona kala yayongereye nimba hora wigirisha sometime agenda kubona byahindutse wabivuyemwo hari genda kubona arono donc tuvyite gute amavuta uba wahinduye ikibazo cyawe ni kumenya ko ndazi n'abandi bakobwa bamenya ati nabeshe ya deux fois byanka no gusa neza ku muntu genre niko umuntu aba amerewe mu buzima busanzwe ariko byanka handi ni tout genre buri munsi ni vy'amabiri parfait ari yubura hari igihe byanka byose bikanga gateye uburyo kote yo Oya. byose bikanga mu buzima Hari igihe kote y'uburyo. wisiga bivanye na stress uburimo. Akanga kugufata mu mavuta Ugasa nabi tellement que umuntu akibaza umwana yakenye nagifite n'amavuta yo kwisiga. Or que sivyo. ni stress Ufise ibibazo bikurenze nukiryama nugisingira. aho uri muri deception muri iyi minsi sinzi ko Barengeje je nakubwiye ko ni muri deception je. ivyo yahe kendiko yoje mu baravaye no mushiri we abandi batagira umutima nka kwiga undi muntu atagira umutima nka uraza abantu bankunda mubaze kwina abagabo bankunda je baba ko naje gukunda muri deception Baba gukunda. jana n'uwundi amevye fatana n'uwundi nozogarukira chaîne alimentaire uzogarukira he none navyonze fin y'ivyo byose uyu n'uyu uzogera kuri bangahe abashaka andi ni droit yiwe ya liberté nayo kumwishurira ni oya ni kura mu genre ura persista cyane bizorangira ngeze muri Belgique muri Belgique ku bazungu arazi impamvu kwera umusheri wanje ari agomba aje rero niyo mpamvu aguma bivuga aba ariko arancokoza kandisha uramwemera umusheri wawe cyane yaba namwemera nuko kuba umuzi kandi uramuzi n'uyu aramuzi n'uyu bose baramuzi kana apare gukubita c'est pas moi mon combat oh là là
Je vais bien. ngomo Toi et moi. umuntu yakutamubaza impamvu aguma aririmba je vais bien nk'ubu kwire nk'ubu umbabarire nk'ubu Kelita ubonera kudratse akikudiraga uca wiyumviriye so first ari funny ndakunda abahungu bari funny ikintu ca mbere coza no banza gutwenga parce que ndaje ndamukunda ari so funny sinzi kujya vuga ni kuvuga canke arigirisha iyo mu mukobwa je ariko notwenga Kerandraje siropa ndavyeme nome karafyina voilà nanje nivyo nakunda vuga karafise demo nziza ah bon urubona statistics iyo demo ijya demo nimba yaramuroze aguma yiposta sha ndashaka none kubaza udahora post umushiri wawe kandi ari umuntu nyene kandi ari mu Belgique. Mu Belge. no mu Belge gusa rero kwine ibintu by'aba diaspora kwine byabe bimukunda urumva biri mu maraso n'imana ikatimubi n'ublessing. sindamuposta kubera ibintu by'abahungu urazi birahinduka niyo mpamvu namuposta kandi nawe ni ibyaje n'aba DJ. ariko kandi we ndisi ko mubitahura nako murabitahura kuko nawe ego wowe n'umushaba n'indazwi cyane kurusha niwe ari robo ufise rega kumba Ega no mu Belge. Queen no so mu Belge. muri minsi noti ni boko inde kiraka caraciyemo inde mu Belge agomba indire nationality none nivyo kumenga inyose cyo tuko turamubaza akantu Kelly nabihevye arengeje sasa aha mu muji Queen reka ndamubaze ca kibazo kera umaze kujyamana n'abahungu bangahe Zarengeje. ni bisanzwe Bon, nabonzi. Kandi sinavuga n'igitigi. Gusa ni benshi. Ça c'est sûr. ariko bien si benshi bihera kuri bibiri bashaka ko ari babiri canke batatu kameme sepa nta ko exagera birimo ka Gusa ni benshi sinzi igitingira ukunda ndi none ubu kibonge umuvuge kubera two ukunda turamuzi kandi umumara amaze nganda gusavye bofre wanje uwo nkunda hari gusa uyu mwanya twavanye. yitwa gute none nawe nzi gusa ndacamukunda. akora iki sawa akora iki naheruka waramublock navyo nzi akora muri Brahud. waramudeblotse akora muri bra uranunzoga Kelly jewe ariko headcare gusa bashaka kuyingurira aya kandi iraheze. nta kibazo biramaze gushika boregwa jewe nama naborewe ndi mboregwa Zarengeje. no cyane ubu waborewe ejo hari nasashe 5 heures. mwari kumwe nani kuki ugira Bashari Claudia. nande kandi Nahejeje kuvuga. kuri ari mwari kumwe Uyu oya yari kwa kumubelge. okay umubelge aravuma nkubu aza ikigaro cyose umubelge azokimara ndahizi aza kumarindira aho twamuvuze izina ubwo nibicanga birashuka boregwa amabuye cyane kenshi we najyari no ambonye mborewe gusa ubore guri kumwe n'umushiri wawe ego ubu ushaka Monkomba. inzira ntuyibagire mbabarira Monkomba nawe nyine n'umuntu yitwa uko navyo ujya kwera iyo kwica umuntu kwidemu yiyo cyangwa iyo umunsi umwe ati jewe agahungu nofata kwidemu yaje no gakubise Imikro barabapfuga. ibugara mingene yagomba tobore V8 z'abandi byibuka Ngo iyo winjiramo yose ngo ntobari pin. uzaye gukunda ni demo nziza no kuri kwimana akazi Era kuna na Queen. araje umu docteur ahora mvura umu gynecologue wanje docteur Emery arambwira arandamutsa arambwira Queen ingo ndakuramutse tuhagaze rero n'umubelge Wihenda uva. Queen wihenda uva ndavuga arengeje amapine yiwe arengeje seko seria taoa batanze divorce gusa ni. none Queen kubera iki wagize icyumviro ava nta numwaka urahera mutandukanye n'umugabo wawe mwarushinze biciye mu mategeko ukaba wumva ko no munsi uprefera gutandukana nawe urabona ko hari hageze cyangwa urashaka kumuha umwanya kandi so ivyo ni bikenewe surtout ko bijamwo ngaha ariko
ma vyarashitse parce qu'on se connaissait pas bien imbere ko tugira mariage niyo mpamvu je naho noronka divorce nosubira kandi tugira mariage ubwo nyene umva vyabaye vy'igihusi on se connaissait pas urumva nyene bicaye bimera uko ca dusanga dutanguye kumenyana turi kumwe kandi tubona umenga nitwosupportana rero nawe urumva guto ore nawe urumva guto umusupportare nawe hari ikintu yakoze cyakubabaje mu buzima ni byinshi kimwe kirutse ibintu nkurikirana ngabasha aba ikiganiro cyawe ariko nawe ubafise iki basi nawe nk'umuntu utari umwiranda hari ikintu wowe warakoze ubona ko kitari kumushimisha nk'umuntu kandi nawe nturi perfect waramusabye imbabazi none yego simusabe twese rero natwe subire kumusaba imbabazi ntabyo twumvise nibisanzwe ne sa uri perfect ega nawe je ndafise audio ariko sinumusaba imbabazi ntabwo je ndafise audio yiwe akagusaba imbabazi wewe ariko qu'il aille se faire voir je l'aime plus oya wakuna n'umu belge je ressens rien pour lui ni kintu na kimwe abimenye abimenye areke kugenda abwira abantu ngo je veux regretter ngo naho ngo yokwemera ngo akagira ngo tukavana ngo je veux regretter je vais rien regretter frère c'est fini moi et toi on s'est déjà cassé ahubwo nko nabivuze ikiganiro gitangura sinyira divorce s'il te plaît rero bisaba gende gahoro yega ari kure ayishatse ni bo shiraho parleur ayishatse yogira telefone je na yoyima ariko wabishatse pana wowe bishatse ega ni umukeneye uwo ninje nayisavye umuntu yasavye ararindira ko bamuico yasavye yep ndamu telefone mu gihe yo cavuga ati je ndahinduye nta divorce ndaguha turegerariza ibintu tubizi shaka ndose umuntu ari parfait ugira nawe mariage nzogenda kugira mariage ruguru arengeje nagiriye ino ubu ndose undi muntu ngigitega hama nawe byanze nawe byanze oya ubuzo kwitonda pete niyo mpamvu navuze ati nzorindira umuntu ndamumenye numva yuko ndi prête ariko si muri no myaka insiguro yo kugenda n'abahungu benshi wowe isigura gute ico kintu barengeje ntaco insiguro yo umuhungu kugenda n'abakobwa benshi ubisigura gute urabona ndiko ndishura kuvyo tambagije moi j'avais une théorie kubera uyu avuze yuko agenda yamaze kuryamana n'abahungu benshi abantu bacaye fata umenga nakarengero n'umuhungu avyumvisa bwashangu urya mukobwa vraiment ariko umuhungu urazi ko ari mwebwe mukunda cyane ko mudashobora gumana n'umukobwa umwe niko tumeze twese no ego la majorité ariko bavyumvise ku mukobwa utumenga ni kintu genre ni big deal bakabikuza ariko ku mukobwa bakumva umengo ni ibintu bakunda kuvuga ngo genda ngo umusabe ngo ujya yoroshe mu biki deja umuntu we twavuganye turabonana naje niyepiye hamuvuga ngo ndoroshe naje nabiteguye urasara mu mutwe umuntu abikora n'umuntu kubera na wamushaka nimwibaze ko mwenyene muba mubishaka nawe urinze uvyemeje ubishaka uremeye ko ari umukobwa ashobora kuvyemera kubera amahera atamushaka uwo muntu ivyo iyo nayo ni indi reason kandi irashika ariko none ariko amafaranga bavuga ngo ntaco atokora ariko birashika nyine umuntu agakora n'umuntu atiyumva kubera aronka ikindi kintu kanaka bien sûr que oui keri nivyo cyane gose none aca vyisantamwo gute like kubera ko entre yabo bantu babiri umwe wese abakeneye ico akora ku wundi donc genre murafize sembla surtout umukobwa umva wari umudemu urabyitamwe cyangwa ucura utuma wigirisha ati mwabakeneye kuryoherwa n'undi abakeneye kuronka amahera atuma aryoherwa voilà umuntu akora ico kintu wowe nkakiriye umuhanura iki nk'umukobwa yumva ko yakora ico kintu kubera amafaranga the first just ninja mu buzima bw'abantu none umuntu agize ikintu cose nuko ko abazi ikintu ico abikorera n'ikintu kimwinjiriza di notre part c'est vyiza iyo manuro yo yari kenewe Imana guhezagiye si vyiza sorry keri uramaze gukunda n'umukobwa mugenzi wawe urarengeje oya birashika urafise umugenzi amaze kubikora benshi bon wowe nk'abantu mwicarana nk'abagenzi bameze uko
ko sindagerageza kumubaga ndabimenye hari urigera uhanura ati urashaka kureka ivyo bintu bisa neza kandi ndamwinje mu buzima bwe ari byo bimuryohera ari byo bimutunze voilà ni igiki basi wewe wumva muri uno mwanya uhanura umuntu witwa umukobwa nkawe wumva ati kigiye guhera ndagifitiye ububasha bwo kimuhanura genre no hano abakobwa nkanje bareke kujya amahera batakoreye bige kurondera genre ku bintu bica mu nzira nziza kandi baruhiye kubera ko fin de fin ayo mahera nimba wari uyaronka bayaguha soti kubera uri mwiza cyane kubera ufite ibindi bintu bakorera bakaryoherwa mugabo birahera urasaza bakakwanka ukagira reputation mbi surtout ukusi no musi niko wasa utaribaruka umwana hari cyahindutse bon yego kera wasa neza cyane kera ndabizi ko ni mwiza ubu naho kwa ibisanzwe ni giki iyo utari kumwe n'umwana wawe kuko umwana wawe Swiss ko mubona nakanya gakivira nk'ubu kuva hirya y'ejo ndibaza utaramubona umubona sinziri watashe 5 Snapchat nawe akanuwe ajya abyuka nawe ujyana gusa turabona ndagerageza kumuba hafi dotomba ndino baturi ko mu bundi buzima uvuga ko uri ino buri he handi handi muri Kongo nyongoro ni ukora koruduki no musoma Numusuma nakubali jewe ngoma ndagwazinye kontra ngoma sinye kontra nawe gwero musi ntusubira muri Kongo tatiriko yawe sibiganiro tubatemo Queen urafise akazi Musley Queen c'est pas moi ararengeje umukobwa jewe sakadi kari officiel mugabo genre je me débrouille bavuga je me débrouille et kandi zamahera débrouille uri débrouille mu buzima busanzwe voilà okay nyene mu kwidébrouiller kwawe uri fier n'inzira zose ubikoramo bien sûr que oui ni giki uzi neza cyangwa umushiri wa niki akunda kukubwira cyane akunda ikintu kuri wewe cyambe akungene somana ndamusoma somana neza ndije nivyo yambwiye alors je sais pas si c'est vrai ou pas aragufuira cyane yo uyu abizi yatwe gutobora amapine ya V8 docteur Yohani yatobora rarumiwe nawe yo gutobora arengeje je gusa umuntu bo yarambwija mu munsi umwe yambwija mu murazina ndamuvuga izina amazina yose nayo amatazirano saba imbabazi nitwa monsieur le Bel Musaba imbabazi OK c'est bon yarigeze kumbwira ijambo rimwe yambwiye ati bro ko ari jambe ndakubonye ahantu aya masaha yambwiye ati kandi je ndakivuza mbabarire sindahibuka izina hari tano gusa sindahibuka izina yambwiye ati andi umukobwa niyakuha mu munsi ataciye gusavye azoba gukunda nawe uzomwubahe kandi uzomukunda azoba gukunda umujambo hori komeye cyane jewe ndaryoherewe iganiro cyacu ntitwabanye neza gusa twakoranye iganiro cyiza numva twokibandanya ariko ndabashimire cyane kwintu twakoranye iganiro cyiza ari ikintu twibagiye kuvuga nta kimwe uri kurasaba divorce tuvyibutsa abantu aradukurikirana umumesha je n'umugenzi bukebu none ukubwira umuntu biramusha umva azoyiguha igusa foko umwingi ategirizwa niyo sila amumukure amukure ko no mubura andi urarengeje ni wo muro uri serieux kweli no abyanze uzomukura andi bizokunda je suis sûr que ça va genre ariko nawe arabikeneye quand même si mutari kumwe kandi yaratse kumwa divorce aracavyumvira neza ajya musubirana ni yiyumvire rero nani ngoga ni bwa ubu nje umuntu turi kumwe ndamukunda c'est sûr baramaze kumbwira kenshi ngo ndamuhebe ngo ni mukwiranye mbwa moi je l'aime baragwana mugabo barakundana je l'aime gusa sindi si kumukunda nko gukunda aragukunda cyane ariko kamene nibo abahungu nibo baremewe gukunda cyane moi je l'aime à ma façon à ma manière je l'aime
mamiko ndakubaze iki ndakunda bebe basi tubwira alphabet yangu oya ni Monsieur le Belge. ni A Neje siri twandi none azo bikata nakubali nishasikie kama mara gutahura cyane bazo bikata amabuye bazanga ariho na C na D na uraregeje wari yiteze ko ari D akaca yumva A owe nta soni bigutera ngo nakwazi ikintu kiza kugutusha kandi mbabarire ushavura ugiye nanje oro nshavuza urabitse nta kibazo biragusha wowe nta soni bigutera kuba utarakadwayana aya n'umwana wawe tureke umwana wanje umwana w'umugenzi wawe je tuvyihoze yap nta soni bigutera ashobora cyo numva isoni ni wamara 3 semaines utaramuha kado je ba telefone bavuga ati queen ya Hapana 3 semaines, 3 jours. 3 jours urabishikiye nawe namwe mubona umenga ndafise amahera none mu miyo kado c'est pas ça kado Oya, mugabo. OK mushire jojo imwe basi ni bon oya yesu kado shaka kado kive ku mutonzi wiwe ibimeze bien Urumva ko ari umutante wiwe urazi mpamvu ndabwiye uyu yamujije na n'umukobwa twavyaranye by the way bara abagenzi barara ku gitanda kimwe iminsi myinshi ibirofa byose baba bari kumwe gushigikirana amafuti ambeshe n'uyu yacashige ego nivyo kandi nzi ko bambeshe merci beaucoup kweli Obrigado chiza ni mama STV Tagani Ayana Kamuha. oya Vayana nishimwe umwana wawe yitwa gute Joshua. King Joshua numuhungu Imana ishimwe barangana n'umwana wanje yoca bumushuga mami wiwe ntazomurondere Kelly Tasara. wakoze kandi ndafise impamvu ndagushimiye cyane twamurindiriye Queen 15 minutes wewe uri mu batumye Ureka kubesha. oya nta twaze Saa 3. uriyongeje urarengeje arengeje umukobwa Queen merci beaucoup merci beaucoup STV turabashimiye mwese mwese mwadukurikiranye nakoze mes bébés abakundi ba STV je vous aime tellement gwa rukundo racameze kujya nyene murabizi muri mu mutima ndashimiye n'abanyandikira batigeze bameba naho navuye kuri STV Adeo ego Bufaransa shwanje so merci mwese muhezagirwe ndabakunda abafollowinga on TikTok bisous mugire ibihe vyiza remember kugira subscribe kuri STV merci beaucoup bye bye ciao ciao Every story matters.